Ndabaramukije bakunzi bacu ndabona ndabaha ikaze muri kino kiganiro cy'ikibiri cyane amasaha kugira ngo rubandanye kuyaga byinshi biko bibera hano iwacu mu karere. Nongera nsaba kandi batuma tuguma tubari muri kino kiganiro ko boza biteguye kuko tuyage ku mapoint agiye atandukanye kandi akomakomeye wanashima dufise handi imbere yacu turafise umusesanguzi ndetse turafise n'umutumire ku ruhande bande cyangwa umusesanguzi nawe abanze aturamutse amaturakira umutumire wacu mu nyuma. Karibu cyane. Asante sana MC Benita Kumikaze. Eka ndamutse abakunzi ba BM4 amahoro y'Imana akomeze kubana nabo ariko kandi ndamutse namusesanguzi mwenza tugiye kubana muri kino kiganiro. Neza cyane. Reka tumuhe ikaze nawe musesanguzi mwenza kugira ngo ashobore kwayoramutsa abo twuma tubane muri kino kiganiro. Karibu cyane musesanguzi mwenza. Amahoro cyane, amahoro ku bakunzi b'ibiganiro yishwa kuri imbuga zose. Ibiganiro dukunda gucishako tubabwiye tuti amahoro y'Imana. Neza cyane, urakoze cyane mwenza. Abantu bari bamaze iminsi bavuga yuko mwenza yatakaye ariko muri no mwanya tuzokoma tumuronka ku mwanya ndibaza nenda ariko biri musesanguzi mwenza. Ego ndahari kandi akanya kabonetse nta kibazo kugira ngo dushobore gusangira ijambo. Neza cyane, urakoze cyane rero. Nkuko byama nkuko twabigize umugenzo reka mbanze ndamukanye n'amaze gushika ku murongo kugira ngo bumve ko batari bonyine ahubwo tumaze kuba turi kumwe. Reka ndamutse ndabona Ndayidie, okay, ndabona George, ndabona Egide, ndabona Clement, Santiago yamaze kuhagira na Antoine. Reka ndabaha ikaze rero cyane mwe tumaze gutangana ikiganiro ndabasaba ko mwebwe nyine mwamaze gushika mwebwe intwari ko tutangurana like kugira ngo dushobore kuba tutangura ikiganiro ibintu bimeze neza. Isdor ndamuha ikaze anubwo yanditse ngo ndabaramukije ndabagumbiriye nzananye na like. Ubye neza cyane Isdor, nifuza ko nabandi boza bazananye na like. Rero ubusesanguzi nkuko tumaze iminsi tubigenza nifuza ko tuza gukora cyane muri kano karere k'iwacu ariko ndifuza ko twohera hano iwacu mu Burundi. Ariko imbere ko dutangura amakuru nyezina musesanguzi mbabarira gato mbanze nibutsa abantu yuko mu gihe turakurikirana kino kiganiro cacu gusangiza abagenzi babo hari ivy'ingenzi kugira partage kabisa bari ivy'ingenzi nkuko tubasaba like ariko mama mukwiye kugira na partage nkuko abandi babigenza. Ntibagiye kandi kwibutsa abari kwadukurikirana yuko umuntu yifuza bose kugira icyo atereye umurongo wa telefone ni wundi nyene ntwahindutse 6597 ni plus 257 65 97 83 52. Kwifuza guhamagara kwa tifuza nabo kuba bohamagara commentaire mu kibanza cyanyu twabasigiye cyiteka kugira ngo dushobore kwa twoyaga buri muntu wese uko avyumva. Beni mbonye witwa Clement neje imbere mwebwe mukora mukanya muraba agatumba. Clement niwe natanguye gusoma wanashima ngira ngo ntiyari bwaje kumva ntiyavyumvise. Clement turaguhaye ikaze ubugira kandi. Yes, kuba ariko barabaza rero reka ndabibutse neza ko dufise ku murongo wa telefone umutumire ari wo musesanguzi mwenza nkuko bamye babidusaba muri no misi yadusezeraniye yuko tuzokoma tumukenera ariko tuzokoma tumurongo. Yes, reka rero twandike n'ikiganiro cacu uko ndabona neza yuko abantu bamaze kuza ku murongo ubwo n'abataraza baradusanga turi ko turayaga nabo bashikire mu kiyago. Nkuko rero ndabivuze musesanguzi reka duhere kuri no point hano iwacu mu Burundi biko birayagwa cyangwa se biko biravugwa aho abantu benshi bagiye ndavyiteguye batekewe n'ubwo bumvise ibisubira kandi guturika bibaza ngo ni ibintu sangana swati ribaye cyangwa habayeho insécurité mu buryo bugiye butandukanye. Nifuza ko mugice mubivuze ntabwo byutuma kubiteba ko Benita mu kiganiro twakoze kare twababwiye abantu yuko haza kuba hariho ikirori cyo bise Inkerebutsi Day ni kirori cyahuje abartiste batandukanye. Rero mu kugura ivyo birori bararasa sevre barashe amantu zenya amafawex sivyo
mu gifaransa ntabwo ari mafawox cyo n'icyongereza twebwe dukoresha igifaransa nk'ururimi officiel sivyo babita gute ntabyo nzi nashaka kuvuga mu gifaransa nabyo ko musesanguzi mwenza yo bakiza kitubwira musesanguzi mwenza fireworks mu gifaransa baba bazitwa gute cyangwa na majeur d'artifice. Jeu d'artifice. Nari nzi ko uwizi mugabo nciye nsanga atabyuzi wewe. Na majeu d'artifice. Bon, ntashaka tubananye rero musesanguzi anagira nibarize musesanguzi mwenza nkuko nabikubajije ati eske nta update ubu ufise aza hano iwacu mu Burundi ngira ngo ashobora kuba nawe zitugezako hari izo ushobora kutazi cyangwa musesanguzi mwenza akaba yazitoye. Oya nibaza ko tutanamurushije mu Burundi tutuhagara cyane dusimbe kubiri kuri gahunda kugira ngo nikomeze kuryoha cyane neza cyane nipfutse ko tutokwihariza ijambo kugira ngo nitumunigire mu menshi reka twibandanyirize rero musesanguzi tugaruke hano hakurya ya Rusizi aho akora avugwa inkuru y'uko General de Brigade Gasita Olivier neza cyane aho bamugenye nko kurongora iperereza muri zone ya kabiri ya gisirikare sinzi ko muvise ko bivuga ko kugira ngo n'abandi bashobora kubimenyera. Merci beaucoup reka ubwo naje ngaragara mbanze kugira icyo ndabivuze ko mbere yuko musesanguzi mwenza aza gufata umwanya nawe mu bisanzwe Olivier Gasita igenwa giwe kurongora iperereza no mu karere ka kabiri ka gisirikare rivuze ibintu byinshi cyane gose. Ni bimwe twahanura nkoresha iyi mvugo biriko birasohora uti gute mu bisanzwe hamaze iminsi hari agahengwe hano mu karere apana mu karere gusa aha muri hamaze iminsi hari agahengwe mu by'intambara nkoshi terme FARDC nabo bari kumwe bamaze iminsi basa nk'abatabirimwo nk'ababivuyemwo sivyo mugabo narababwiye ko ama planification yoyo yarahagumye integuro zimwe n'izindi zabaye nyinshi cyane gusumba aho mbere wanashaka twabonye bazanye n'ibigwanisho rutura batigeze tutabige tubona si tu veux bien barazanye n'amasysteme anti-aérien yari mu bice bitandukanye bayegereza aho twokwibwira ko hagiye kubera intambara. So rero kubona Olivier Gasita d'abord abatamuzi Olivier Gasita basha ko baramwibagiwe ni wa mu generale akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge yazanywe hano muri Uvira baramwiyamiriza yamirizwa n'abazarendo yamirizwa n'abene gihugu aho mbere wanashaka kuri BIENFO twagize icyo tubivuga ko mu kwerekana ko mu by'ukuri wazarendo itari kwiye kwifatanya n'abene gihugu mu kwiyamiriza uyu Olivier Gasita akuba FARDC ego sinje guhakana ko itanyengeterewe sinje guhakana ko itarimwe abakabiliste canke abantu bafise ikimungu ca ruswa cyo kudandaza Kongo mugabo narerekanye nka jewe umusesanguzi wa BIENFO yuko Olivier Gasita kuba yari yazanywe muri kijya kibanza wari umutego mu by'ukuri wari umutego uhambaye wanashakanerekana ko no kuba Pacifique Masunzu kiriya gihe yarakuwe mu kibanza yari arimo bakamutwara Kinshasa naho nyine wari umutego mu vya gisirikare bien sûr reka ronze gushinga imizi cyane kuba Olivier Gasita yagarukanye hano kurongora akarere ka kabiri ka gisirikare akurongora iperereza mu karere ka kabiri ka gisirikare hano gifise icicaro hano muri Lubumbashi mu bisanzwe gushika uyu munsi hari ibintu biriko birakorekera muri Minembwe abanyamurenge batariko baratahura mugabo kandi byabananiye gukoma induru bagira ama alerte basaba n'ubuvugizi byabananiye bitewe nuko bamaze igihe gito cyane bariko baririmba intsinzi bariko bigina ko batsinze hari ikintu leta ya Kigali iri kirakora giteye ubwoba bariko bimura kujya babikoze muri Uvira bakegeranya imiryango y'abanyamurenge yose yari muri Uvira ababakundiye bakabatwara na nubu bakiri impunzi muri
Kamanyora kandi waba ari muri Uvira abasigaye babayeho neza. Ni nako bariko babikora muri Minembwe. Waruzi ko leta y'u Rwanda iriko yimura imiryango y'abanyamurenge muri Minembwe no mu micungaro yaho bariko babakurayo gushika ubu nta wuzi bariko barabajana. Hariho ababikunze bamaze kugenda, hariho n'ababihakanye. Mugabo jewe rero nje kubihuza n'irigenwa rya Gasita Olivier kuza kurongora iperereza mu karere ka kabiri ka gisirikare. Olivier Gasita bamuzanye hafi yahaba communauté nini yo mu bwoko bwabo, nkoresheje mu bwoko none bitahura. Bamuzanye hafi yahaba abanyamurenge niho aje gukorera akazi. Mwibuke ko hari propaganda zakozwe n'abanyamurenge basohora amajwi ama audio baca mu ma group WhatsApp atandukanye bigirisha nkaho bihenze kurungika ubwo butumwa baburungitse ahatariho mu kwerekana ko bababajwe nuko Gasita Olivier yakuwe hajya muri Uvira kuko ngo bari bafitaniye agenda nini y'ivyo bagiye gukorana. ngo niwo muntu bari bafise bari bagiye gucako. Aha ndibaza kino kibazo, Gasita Olivier natajenjeka agatanga amahirwe yo kubahushura bazokoma induru, bazokwibuka y'amajambo bavuga ko ari umuntu wabo bari bafise begeranye, bari bafitanye agenda nini. Sindavyibaza. So kubona Gasita Olivier rero bamuzanye aha kurongora iperereza, ndabibona ibintu byinshi jewe. Sinzi ko wibuka Benita tuvuga ko irangira cyangwa se komvomvoka rya RDF M23 nabo basanzwe bari kumwe aha muri Nord Kivu na Sud Kivu, yuko bimwe mu bimenyetso ari uko mu ba operateur bazohazanwa hagomba kuzoza abo mu bwoko bw'abanyamurenge canke abatutsi kugira ngo bashobore kurinda amajambo azovugwa na Kigali yuko ngo bakorewe genocide. Akasinzi ko ukibuka ndavyibuha cyane ahantu cubona ko kuba bazanye Gasita Olivier ngaha bifitanye isano n'ama operation yoba agomba kandi kubuka aha muri Minembwe cyane cyane no mu micungaro yaho. Sinzi ko ari kubibona, jewe niko ndabibona. Agace rero FARDC mazemwe iminsi ndabona ko at end time kagiye kurangira bitewe ni abaswari babo dalili n'ibimenyetso turiko turabona. Turiko tubona ibimenyetso byerekana ko FARDC nayo igiye kwiyambura ibyo bisesesero filmu batanguze intambara. Kandi izi ntambara FARDC igiye gutanguza biraboneka ko twigwaneho na RDF na M23 bari kumwe bitazokunda ko bagira resistance kubera ko barabahaye umwanya wo kwidagadura bariko baranabiga, barakasa ama connection mu ntumbero yo kubafungira ikirere. Hasigaye ko na FARDC ikora nk'ivyo abandi bariko barakora. Aha sino hateba cyane Benita. Sinzi ko twomuha umwanya mwenza nawe akagira ico abivuga ko sinzi. Byo bavyiza cyane. Ya ndiko ndabumva. Hanyuma sinzi ko mu nyumba cyane gose. Ikintu ngano uvuga ni bavuga mu kirundi guhaniki amubitsi. Uwo hano umurozi amubitsa umwana. Ahandi naho ngo ushaka iki ushaka iki amutuma uwundi cyo murabizi. Na cyane cyane rero Gasita kumugarukana icyo gikorwa nk'izina rikomeye ari ikintu kindi mbanarije kuvyo kuravuga kiri inyuma kw'ibyo. Kambe na mbere ndahera kuco novuga kuri gere diplomatique. Okay. Tugiye kuri gere diplomatique tubona ko Gasita ari ndagaragara kuri point ngaruko kose kari bigaragaza yuko abanyamurenge badakumira. Très bien. Aho hantu rero muharabe neza. Aho bari kwaramukinisha Gasita bamwe bari bigeze kuvuga ko mbere bamufunze muravyibuka. Ego amakuru yaravuzwe cyane.
ivyo vyari kugira ngo bigaragare ko ubwoko bw'abanyamurenge buri kubugenda buhohote pardon more bugenda buhohoterwa ariko gusa Kisekedi nawe akari karabibonera kure kugira ngo acanyaruka kubishyira mu ngiro byo ko aravuga aboneka atari byo ibyo twokwita desinformation rero no kuvuga kuzana agasita nk'uko navuze kuri diplomasi ni bigaragaza yuko ubwo bw'abanyamurenge muri make buserukiwe kandi abatwara inzego zikomakomeye bahari sur le plan militaire nawe reka turane mbega ahari kubera iki bamuzanye kugira ngo babandi azi bamwe bahuda ururimi bamuha amakuru ico ni cambere yingende bamuha amakuru bakeneye amakuru yizewe no kuvuga FARDC kugira ngo ishobore gufata akajya karere kose bakeneye amakuru yizewe none barayaronka gute barakenera les outils nécessaires bashobora gukoresha kugira ngo amakuru bayaronke na cyane cyane barabona yuko gasita afise y'abagenzi na cyane cyane urabona ko abatwigwaneho basa n'abari mikibi hariho abahoze muri FARDC bavuyeyo ama barinjira muri twigwaneho barinjira muri iyo ntuze muri iyo sirikwi yo kuja muri twigwaneho bavuye muri FARDC bahorana n'abagasitanye abo rero bashobora kuba bariyo kugira ngo bashobore kuronka aho bacisha amakuru abone gushikira abafata ingingo kugira ngo intambara ibeho yo kugombora akajya gace kabe mu ntambara ni ukuvuga tukiri ngaha mu bya gisirikare baba bakeneye amakuru y'imvaho ya nyayo atabinyoma rimwe rero kuyaronka birasaba yuko tuyatuma wa muntu azwi haha hanyuma mu bijanye no gukora icyo gikorwa kuko naho nyene bizoba byoroshe harimo kandi gatego bagombye kuraba mbega mu kikuru n'umuntu yoba ari umwizigirwa kuri ino leta ari aho hantu muharabe neza bariko barabugizigwa bwiwe na royauté yiwe yuko ishobora gutuma batera baje imbere bijanye n'ino ntambara ikirabera muri kajya karere niwe nahiwe rero gufata rya zina ryiwe abandanya risiga amata abandanya risiga amavuta kugira ngo ashobore kugaragaza neza yuko ari mwizigirwa imbere ya Kisekedi kandi kumuzana hajya bariko baraba mbega ibi bijanye no gushira ubwiza shingiro muri kajya karere birashobora kwinjira neza bishoboka kuko kajya karere kavuyemwo akaba referendum urumva kumenya ingazo vuga ngo bano bantu bakuyemwo bamaze kuba bimaze kugaba igihugu ngo bahigabuye bakaneza sirabaye kubera abandi ntibatoye ivyo rero ariko araba mbega ni gute amatora ashobora gushoboka hari ivyo navyo nivyo bateza gutuma umwiperereza kugira ngo atange amakuru afadika neza ikindi kintu naco bamuhaye mbega ubutare buriko barazanana hariya buriko burashoka mu bihe bihugu muri bino bihe narijya tubona ahari nyeshamba za M23 RDF ziriko zigenda n'ubundi zikibandanya kwiba ubutare bwajya muri kajya gace harakenewe rero yuko amakuru aboneka byanyavyo kuko azi ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kibigera kivuga cyane kandi cyo kisonga ivyo rero nivyo bamutumye kugira ngo ashobore gushikiriza hama bamaze kubironka babonera ingingo ruhasha bashobora gufata kuko no kumenyesha yuko kujanye n'ivya gisirikare hoho intambara irashobora kwaduka kuko urazi ko batanze imisi yo kuba baheje gukora RDF ariko no kwibutsa neza yuko hari ivyo baguma bavuga basi gutobora ibi bavuga ngo ubwirinzi buja muri Kongo mu kindi gihugu ataburenganzira ivyo biremewe yanega ntibyemerwa ivyo ikindi naco no cyane ndakubwira ni uburyo u Rwanda rwateye Kongo rwiyambitse iyindi shusho muri ico gihe rero no kumenyesha yuko ibi vy'iyo migwi byose iba itabaho gasita bijerwe kugira ngo atange amakuru ya nyayo kuko n'Uburundi burakeneye yuko gasita atanga amakuru ya nyayo kuko azobafisa mu inyuza bari kwikerekana baravuga ati no makuru tuyatwana makenga
kuko nk'ubu tuko tuvuga za Rede Tabara, tukavuga FNL, tukavuga na Zangumino, zande zitandukanye nyinshi baniyenzo. Hariho za M23, hariho ayo mazina wumva n'amazina novuga bambika intama, bambika ifyisi naho nibwo iyo bakayindura intama, agafata ifyisi akayindura intama ariko n'ifyisi. Ngombe kuvuga iki? Mu Bugande n'u Rwanda biyambika ayo mazina kugira ngo bashobore gutuma imigambi yabo bateguye kuva mbere na mbere bayishikeko. Rero mumenya yuko Gasita ajeje gutotanga ayo makuru ya nyayo kugira ngo tumenye inkuru dukorera kiyariyo. Mbega mu by'ukuri umugambi wa Museveni na Kagame mu kibandanya icyo kibazo kihari. Rero barabimutumye ati rero wowe nimba udashigikiye abo bantu genda utuzane aya makuru. Arashobora kuba atavyibagije akabona yuko bamuguje ego mini byiza, ariko nagenda atanga amakuru ya nyayo yo gukiza igihugu ikintu bakeneye gukiza igihugu n'akarere. Yes, Mwenza ugifise ijambo. Sinzi ko wari uhejeje gutanga iciyumviro cyawe kugira ngo ugende ko utubwira ku makuru ya Eric Prince patro wa Blackwater aho yagaragaye muri Kinshasa. Ico no bamenyesha kuri uje mugabo wa Blackwater hariya. Bakunda kuvuga ngo ni Maindombe mu Iringara. Maindombe. Icambere na mbere mumenye yuko igisirikare ca Kongo kitakiri nkuko mwakiziga. Ikindi kigira kabiri mumenye yuko Eric Prince kimugenza ari amabanga y'akazi. Na cyane ko hari amasezerano bari bafitaniye n'igihugu ca Kongo kugira ngo bafashanye mu bijanye iby'umutekano w'igihugu. Ariko rero mumenye inyuma y'amarido murabe yuko Eric Prince na Trump ko bashobora kuba abantu bavuga rumwe, kuko kugira ngo bajya bashobore kwinjira hajya bahawe ikiraga. Ariko none barashobora kuba arabizigirwa koko ku buryo bashobora gushira mu ngiro ivyo Kisegedi ashaka. Naho rero bashobora kuba baje kugira ngo barabe ama warning, ni kuvuga igihe bahaye u Rwanda ko ruva muri Kongo kiko cyarangira, mbega kubera iki bakenewe yuko bakutira umuti. Rero hashobora kuba ariko arigwa ibikenewe kugira ngo umuti ushobore kuvuga bashobora kuvuga igihugu cy'u Rwanda. Mwibuke narababwiye bizoshikirwa Mutama yanse kumva. Kubera ko abazungu baramaze kumukura kamaboko bivanye imigambi bari kwategura amaze kumenyekana. Rero bakenera yuko iyo migambi bateguye izoshigwa mu ngiro n'undi mu azoza kwibagiza wabaro abakongomani bafise cyangwa abo mu karere bafise. Eric Prince yaracaza kugira ngo yerekane neza yuko bari ku ruhande rwa Kisekedi. Bashobore kushira wa muntu azoza kwibagiza wa mubabaro, na cyane ko no bibutsa ko bari ko bagenda bemera ibyo bita genocide yabaye muri gihugu cyabo. Izo rero bimaze kuba biriko vyigaragaza, ibyo bizoshirwa mu ngiro n'izindi nguvu nazo zizana na za gisirikare. Gisirikare naco rero kirakeneye ubuhinga, kirakeneye abajenama, abahanuzi mu bya gisirikare. Kongo neri bafise ariko kiragenda yongera kwiyo kuri gushasha ivugana na Egypt, ivugana no ivugana kandi na Amerika na ni Blackwater. Atabona rero ngaho Eric Prince imba yamaze gushikaho muri Kongo, turindiriye rero inyuma yaho ko hari action ishobora kugaragara iboneka. Nitutabona rero action nimwe tuzobona yuko hari yindi system yo kwarubaka, kuko burya intambara igwaro n'amasoro gusa, hari izindi ntambara ziri mu gihugu babwiko ko intambara kurwanwa ngabwire kuga babwi intambara zine. Izo ntambara zine rero bamwe muri abo banyamerika babazi ngene bazirwanya, na cyane nk'intambara kuko urazi intambara ikaba muri Kongo itegere Amerika cyakoresha ubwinga bwa none. Ivyo navyo rero kuzana amasysteme ashobora gutuma bahagarika bwa bwirinzi bwavugwa ko ari buri hariya
ni ikimenyezina bagomba gushikako ariko naho nyene bamenyesha ko ari igihugu ubundi bwo yarajya mugabo wabo bya Kanyaru yarakingiwe n'ujya mu senateri yapfuye umunyamerika kumusabira ikigongo kwa Trump ubwo kubera tekihari bariko bavuga bati mwebwe nimushobora bategetse amategeko avuye muri Amerika uri kuza ukeneye kwerekana ko nawe urundi mugabo uca gushyira mu miti turare mbega bakomeye exactement rero Eric Prince ariko arambega ni gute ashobora kunetariza iyi systeme y'abafaransa izi systeme z'abongereza kuko no kumenyesha neza ko hari systeme nyinshi ziko zirakora hariya zituma bavuga ngo n'ubwirinzi buriyo ariko atari ko biri ari gisirikare n'izindi systeme ziriyo na zimwe cyane cyane z'abafaransa bamenyesha yuko kandi n'abanya-Ukraine bashobora kuba ariyo bari sanduti systeme zabo niyo bari zose ziriyo hariya za OTAN rero kuvuga umunyamerika uno munsi ariko ahwana n'ibibazo byo kurwanwa na bene wabo iyi mvugo America the First niryo yatuma Eric Prince yinjira muri Congo kugira ngo arabe yuko iryo jambo rishirwa mu ngiro kuko ari byo Trump avuga rero iryo teza kuja mu ngiro kugira ngo bashobore kuronka burya butare bwose bakeneye na cyane cyane ko ubona Amerika ikigerageza kurondera ingene yongera kuduga ku rwego mpuzamakungu kongera gukomera kuko abona yamaze kujya kavyi canke yamaze gusa n'itagira ingufu imbere ya Iran aho bavuga ngo stock yayiheranye ukuvuga aho rero barakeneye ingene bashobora gukora ibigwanisho ingene bashobora gukora amabombe kugira ngo bashobore kuramplasa ibyo bari bigenda nabi na cyane cyane stock yabo urazi ko bavuze ngo stock ya Amerika ikwiye aho bari bakeneye ibigwanisho baca babanza barihagarika kuri intambara muri Iran ivyo rero barakeneye matière kugira ngo bashobore kugenda gukora izindi stock zikwire rero babikura he ku buterekezo kubahe muri Congo harimo kugira ngo ubutare bukore muri Congo harimo kugira ngo bakore des appareils zikenewe ku rwego mpuzamakungu kugira ngo bashobore kubandanya intambara ku isi ahatandukanye yes urakoze cyane musesanguzi kugira Congo niko gutwara isi rero no kuvuga ko Amerika amaze kuronka uburenganzira bwo kwigarurira ibyo muri Congo bategeza guca bashira ingufu ziboka zose kugira ngo Amerika yongere yizeye kumbe yuko Amerika ikomeye umutekano nivyo Congo ikeneye kuko no musi Congo iradikita kavuga ati tugeneye ibi nibi kuri Amerika ikawa kavyibonye ari byo bagaca bishira mu nguruko nyene nivyo rero bigezwe kuko kugeza kwizo y'uno musi kumvise ry'amasezerano akatashwa mu tubona Amerika imengeye cyakwega amakuru no musi kwega amakuru kwa Amerika no gusuzugurika imbere y'u Rwanda Ijyo Eric Prince aragere kugira ngo Mayindombe canke Blackwater ishobore gushira mu ngiro ingufu za Amerika kuko umva ubu ntango bigifise ndakeneye kwerekana ingufu muri Afrika ivyo rero nivyo bijanye uwo mugabo kugira ngo turabe kuko kwa Amerika ikomeye canke yuko iyo Blackwater ishobora guhangana na Africa Corps y'abarusi naho rero yes mwenza ugifise ijambo ego eske uyu Prince Eric nkuko haje kubivuga koko tuko turabona neza yuko Tshisekedi ariko arakinwa asa n'umuntu akarakinwa kuko intambara wewe kubwiwe ikomeza gusinzikaza bene igihugu muri Congo ese donc nkuko wowe ubibona nk'umusesanguzi arashobora gushitsa ibintu mu ngesha no kuburingira nyene kugira ngo turabe ko bizoshika no kuvuga ije ntambara muri Congo Tshisekedi niwe ariko aramukina canke uko benshi bavyibaza nabo bari ko mukina ariko no kumenyesha yuko we azisha ariko arakora kugeza kuri 2028 kugira ngo aronke iyindi manda ya gatatu cyane kugira ngo ibizo shingiro rihinduke birasabwa yuko intambara ibandanya kuko nabivuze ment fois musesanguzi mwenzangu ndaza arabizi ubwo rero nawe uvuga nka musesanguzi ko kubandanya kw'intambara gufise avantage kuri Congo cyane kubandanya kw'intambara gufise avantage kuri Congo kugira ngo uriko yurira igiti abandanye asiga ubwambu ndikije byumvikana kuvuga Tshisekedi kugaruka kwiwe nuko gutsindwa ku Rwanda no kuvuga ni kibazo simusiga kizotuma u Rwanda n'Ubugande bija novuga mukangaratete ko kugaragaza
ibi bakoreye abakongomani naho rero baca bahera kuvuga bati none iyo garuka rugenze gute intambara idaciye intambara iheze no munsi amahoro ababonetse bashavuga ati reka rero habe des élections démocratiques ntabyo guhindura ntuze ibidashingiro byabayeho kuko ibidashingiro ko yahinduka kubera hariho amanyanga amwe yakozwe ari mu ibidashingiro bakeneye gukuramo sinzi abantu ko muri ko murahabona yego turabona cyane reka dusabe Musanguzi nawe agira icyo bivuze ko kwiri kuba twarabonye Eric Prince hariya muri Kinshasa ese wewe byumva gute uvyumva cyo kimwe na Mwenza canke urafite imbono zawe merci eka ndamushimire Musanguzi Mwenza ku busesanguzi mu byukuri ashikirije yego novuga butagiye kuri namba y'imbono zanje nanje wanashaka kubwigaragara nkoresha terme nkuko benshi bariko rabivuga rya Eric Prince hariya Kinshasa. Amakuru aravuga ko Eric Prince ari Kinshasa yabonanye na Tshisekedi yego ndetse wanashaka bakavuga ko harimwo n'intumwa z'igisirikare cy'u Burundi zarungitswe na nyene Cubahiro Evariste Ndayishimiye sivyo kugira ngo barabe ingene baca gasuzuguro nkoresha imvugo. D'abord ni mu gihe Eric Prince na Blackwater yiwe abantu benshi batayifitiye icizere aho bavuga bati kuva aho twumvise iyi Blackwater yashikiye muri Kongo ni giki kimwe kizima boba bamaze gukora kigaragara coha icizere abakongomani kandi mu byukuri ugiye kubiraba umenga nta kintu na kimwe kizima kigaragara bakoze aho mbere abashakashatsi bamwe n'abandi bageze aho banavugana budget y'umusirikare umwe wa Blackwater ahabwa buri kwezi muri Kongo kugira ngo ni propaganda bazanye kugira ngo bateranye igisirikare ca Kongo na President Tshisekedi mukwerekana ko yahaye agaciro cyane abacangero bo muri Blackwater mugabo FARDC bo abima amafavera wanashaka na wazarenda mugabo iyi propaganda ntaco yafashije kabisa ntaco yashitseko kuko novuga ko yabaye nul et sans effet so rero je mvuga gute ubundi Eric Prince kugaragara Kinshasa mu mpera zindwi cyangwa se muri weekend duhejeje bifise ikintu kinini cyane bivuze muri izi ntambara ziko zirabera hano burasirazuba bwa Kongo. Naravuze ko leta y'u Rwanda cyangwa se ya coalition RDF yose barafise abo nita aba technicien de guerre aba planificateur barafise laboratoire bicaramwo bagapanga urugamba ingendo rugiye kugenda iyo bishitse uko bapanze urugamba ntirugende kuriya baba planificateur baba technicien b'urugamba baricara bagahinyanyura izindi mpinyanyuro ariko ni mutangure ko na FARDC iriya coalition yose nabo bafise aba technicien de guerre sivyo imagine FDNB Wazarendo FARDC Black Snake Rezibu sivyo kumbure n'abandi bagwanyi bo bariko baragwana kuri kote ya leta ya Kongo abo bantu uribaza ko boshika kuco bipfuza badafise aba technicien de guerre uribaza ko abo bantu bosenyera ku mugozi umwe badafise abantu bapanga urugamba ntigikunda nahoze ndiko ndasoma ni journal yitwa gute yitwa olala le nom m'échappe aho yari kirabaza ati mu byukuri ninde ari nyuma ya Tshisekedi mu vyicura bwenge ku bijanye n'urugamba ninde ariko afasha Tshisekedi mu gupanga runo rugamba Musanguzi Mwenza niwe aje kwivuga neza mu bisanzwe izi ntambara ziri muri Kongo hariko hagwanirwa intambara nyinshi mu mwanya umwe sivyo mugabo zose zihuza impande zibiri hariho amaguerre diplomatique hari amaguerre numérique hariho amaguerre médiatique hariho donc n'intambara nyinshi zitandukanye iyo mubonye kuri front line
haragahengwe ntimwibaze intambara ziba zihagaze swati baba bariko bagwana diplomatiquement cyangwa mu zindi nzira zitandukanye. Rero nimutahure ko Blackwater ntabwo ntabwo ari abarashi gusa, ntabwo ari babandi bajya kuri front line gusa. Twaranababwiye ko bari specialize cyane, ari aba specialiste cyane mu kwerimina ibifi binini. Donc muri opposition amatete ari hejuru ikitwa rakivutse. Mugabo kandi no kugira ngo bashike kuri ivyo n'aba planificateur sivyo, kandi yo babahaye kiraka baranakugira n'inama sivyo. Byari bigoye ko iyi ntambara Tshisekedi ayigwana nk'uko abantu benshi babyibaza, kuko byari kurangira imuhitanye. Bari bamuteze imitego myinshi cyane, narayivuze mu biganiro biheze nashikirije. Ubundi u Rwanda, abafashije u Rwanda gupanga iyi plan kubwiza intambara, bagiye batega Tshisekedi imitego yari gutuma yorasa u Rwanda mu buryo buri direct. Bamuha impamvu zigaragara zotuma arasa u Rwanda. Mugabo kubera nawe afise abatekinisien de guerre, bamwereka ati ijya piyo ntuyige, niwayijya ucukubitwa izi nizi, rekana nayo ico gikombe kirengane, ahubwo wewe bakenyure muri iyindi faso. Ibi niko byagiye bigenda. Mutahure ko rero Blackwater kuba uyu munsi bamwe n'abandi bavuga ngo ntaco turabona imari y'abakongomani usibye kubiba amafaranga, uyu munsi birashoboka ko aya majambo umwe wese uyavuga kandi c'est son droit. Mugabo ndazi ko hazogirye bavuga bati kumbe nuko byari bimeze. Abandi no bavuga ngo ntibyerera inzara, byerera igihe. Rero ijya nama Eric Prince nk'umurongozi wa Blackwater yagaragayemo Kinshasa ari kumwe na President Antoine Felix Tshisekedi n'abandi. Ni inama ihambaye cyane, ntabwo ari inama yoroshe. Attention, ni inama yagizwe ibanga. Mugabo kubera ko ubu isi isigaye iri kurushi, biragoye ko ibanga rishobora kubikika ngo rihereyo, biragoye cyane. Twitege rero iki muri iyi minsi igiye gukurikira. Ubundi President Paul Kagame nk'uko Musanguzi Mwenza yabivuze, yaragerageje kugaragaza ubwambure bwiwe pe. Yaruriye igiti, ubwambure bwiwe buragaragara pe. Bujya hasigaye naringe gusimira mu Rwanda, ariko I'm sorry, bujya nubwo Tshisekedi yo mwihoza akiyo kamaze gutorega umuti, akiyo kamaze kugaragara. Mugabo nk'uko Mwenza yabivuze, Blackwater nitaye ngo nuko Tshisekedi ariwe yabahaye kiraka. Ubundi ndabibutse ko kugira ngo Tshisekedi abahaye kiraka yabarangiwe na President wa Amerika Donald Trump. Niwe yabarangiye, abuze ndafise Blackwater ba contact bafite gufasha. Wumve ngo nk'umukomisiyoneri yabaranze barahari kugira ngo nabo bamuteturure, bamukure ko urubwa bamwe n'abandi baza ko yambaye. Kubera ko nkamwe Trump atobikora, ndabivuge Tshisekedi arafise ubundi buryo azobikora. Kagame azokwisanga yavuye muri Asirazuba bwa Kongo mu nzira imwe canke iyindi. Kandi ntabwo Amerika ishobora kwemera ko Tshisekedi yabikora autrement, bitewe nuko inyungu za Amerika zoba zitosekaye ku rugero ruteye n'ubwoba aha muri Kongo. Rero reka tubitege umwanya, turindire turabe hagiye kuvuka iki, inyana canke ishuri. Hako je ndabona hagiye kuvuka ishuri atari inyana. Yego pe. Bisigura impamvu basi. Oya, ababikurikirana babitaho. Ni umugani w'ikirundi babitaho, ibwo ndabizi kandi usibye peut-être wewe. Yes. Ni ikibazo babajije muri commentaire sinzi kukibona. David yabaje ngo Musesanguzi, kubera iki abanyarwanda baguma batangaza ko prime yagiye Kinshasa, abanyarwanda kumengo bagize ubwoba?
bo reka ngire icyo ndakivuze ko kumbure na Mwenza araza kugira icyo akivuze ko ubwa mbere abanyarwanda kuvuga ko Prime yagiye Kinshasa iyi information je ntawe ufise kabisa yuko yagiye Kinshasa ntawe ufise ngira ngo sinzi ko mugabo ubo bafise icyo bashingiye ko mu kwemeza ko yoba yagiye Kinshasa barafise impamvu zabo ariko kandi icyo nzi nuko izi mpamvu zabo zishingiye kuri iyi nama yabereye Kinshasa mu mpera z'ukwezi mu mpera z'indwi iyi nama yarimo na Eric Prince hama ikindi kandi kinahambaye wanashaka nuko erga FDNB barayitinya barazi yuko dabo iyo habaye umubonano wa nyene icubare Vice Ndayishimiye na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi barajugumira sinzi ko wibuka igihe nyene icubare aheruka hariya Kinshasa havuzwe amajambo ngo noneho bahejeje kunoza ingene bagiye guhanya abanyamurenge bahejeje kuvugana ibi ivyo byarabaye none rero no kuba bari kuvuga ngo Prime yasimbiye hariya ubwa mbere sintama yoba yuriye inzu General yasimbiye muri Kongo none uburundi si Kongo si Burundi tutitaye no kuri ivyo uburundi na Kongo bari mu bufatanye mu bya gisirikare mu gutuza imigwi y'iterabwoba iri hano mu burasirazuba bwa Kongo rero nta gitangaje cyo bakirimo sinzi Mwenza ko yo bafise icyo bivuga ko nawe akodo cyane cyo bijanye na gere mediatike ari ubushaka kugira ngo ashobore gusokorotsa inkuru bumve yuko ikinyamakuru cyo bivuga cerekana yuko mu by'ukuri yagiye baronka bahewe bagiye gucura umugambi wo guhonya abanyamurenge bagiye gucura umugambi wo guhonya kugeza ngaho rero mumenye yuko ni uburyo amamedia amwe canke zari shora kubikoramwo kugira ngo bashobore gucokoroza bumve bati mbega amakuru yakura he byavuzwe hariye uruhande rero ndashobora kuvuga yuko nabnyene babivuze bafise amakuru batari neza ko yagiye kuko kujayo nkuko babivuze bwa mbere na mbere hari amasezerano ahari bonana ko bakuru babiri barongoye isika y'uburugu ndumva yuko bari ikintu cy'umugambo udasanzwe kandi ko baba bafise bari kuba baharanira na cyane umutekano w'abo irakujayo ubwoba bwabo baca bagira n'ubu bavuga bati none ntamba gutegurwa muri bihugu bibiri mbega yoba gamiki yo igomba gushikana hehe twebwe kuko ico bafise n'ubu kuko tugeze mu bijanye n'ubutunzi ata Kongo nta Rwanda aho rero bahagara byo nimba uburundi buzamaze gutsinda ino ntambara afatanije na Kongo Rwanda ruko ukanumva bari nakavuga uko nyene ko abarundi bazoba bagiye muri Kongo bati ako kantu gasubiremo mugabo ndiko ndumva ikirere kitego kiramera neza kuri kote yawe ariko je ndabumva neza siko munyumva turakumva subiramo ako kantu narimvuze nti ugutsinda ino ntambara hagati hariho ubufatanye hagati y'Uburundi na Kongo usesa gafu ku Rwanda kabisa ruriyo ngo kugira ngo baze baronke nabi bajya Mwenza ikirere we ntabwo kiriko kiramera neza kabisa biriko biracikagurika ariko je nariko ndabumva je biraza nabi ubu naho ni mu nyumba ubu ndakumvise narimvuze nti agafu ku Rwanda kazoseshwa nuko igihugu ca Kongo n'Uburundi bamaze gutsinda irya ntambara kuko bazoca basigara inyuma kubera ko abakongomani bazoba bahawe independence y'ubutunzi bwabo kabisa bazobudandaza kuwo babona ko abaha amafaranga bakwiriye yababaye hafi urumva yuko bwa busuma buzoca bugabanuka narya bamaze kwagirizwa cyane yuko biba muri Kongo bakica abakongomani amaraso y'inzira karengana akaba menshi kabisa ivyo rero iyo bagiye kuganira abo bategetsi babiri
baba bariko barambega ni gute botsinda urugamba kugira abakongomani bari mu mahoro, kuko kuba mu mahoro kw'abakongomani ni ubukene bw'abanyarwanda. Kabisa. Niyo mpamvu mu bisanzwe u Rwanda rutigira bwifuza ko mu karere haba amahoro, kuko akarere kagize amahoro bobo aba ari uruhombo rukomeye cyane. Ubu baje kurema akajagari kugira ngo bakamire mu nduru. Kabisa. Rero ko yarema iyo habonetse rero abantu batuma bavuga bati genda gahoro ni mukura akajagari, bagira ubwoba kuvuga bati inkono yacu bayikubise kubuhiri. Kabisa. Nuko kabisa. Reka tubandanye rero usanguzi mwenza. Yego. Ari topic nifuza ko tuyagaho gatoya. Mu Rwanda bikomeje kuba nabi cyane. Ndiko ndabona ibintu bikomeza kwanka, baravuga amazi, baravuga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi bibi ngo byabaye nabi. Sinzi ko dutangwana na musesanguzi kugira ngo babashe kuduha updates ziko zirabera mu Rwanda. Ubu nta munsi update, nta nisayihera tutaronse update yo mu Rwanda. Merci beaucoup Benita. Abanyarwanda mbugura aho nabo basigaye nsigaye ndabaremera mbugura aho urabaremera kabisa, kubera ko reka mvuga ko nkunda n'abanyarwanda cyane muri kino gihe. Ndonka amakuru menshi yo mu Rwanda gusumba abanyarwanda benshi, sinavuga bose, gusumba abanyarwanda benshi, ndonka amakuru menshi yabo gusumba. Mu minsi iheze twabona ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bivuga inkuru ku Burundi cyane pe. Abarundi bararembye, abarundi baragowe, abarundi uku n'ukundi. Mugabo ndiko mbabazwa cyane n'ingene uyu munsi ntariko mbona bya bitangazamakuru bitabariza abanyarwanda, birababaje cyane pe. Kare twababwiye ibyuko bahagaritse kudandaza itomate n'amashu kubera ko batanga argument ngo byarimishijwe ngo imiti ngo igira ingaruka ifirimo uburozi, ngirimo uburozi, imiti ifite ingaruka ku magara y'abantu. Ariko ndanabamenyeshe ko n'ibindi bigiye kuza vuba cyane, bamaze no kubitangaza sivuvurebye. Ibitumbura n'imikati nabyo ngo bigiye guhagarikwa ngo kubera bikogwa mu isukari ngo yonona amagara y'abantu. So aha umuntu acabaza kino kibazo, iyi myaka koko abanyarwanda bari babayeho bakonsoma bino bintu, hari abanyarwanda bishwe n'ibi bintu ga Benita? Ariko tuze gushinga imizi gato kuko bije kunyuka cyane aho bahagarikiye inganda zakora inzoga n'ibindi binyobwa bitandukanye, ndetse bakanasesa n'izo nzoga. Abarongozi b'izo nganda bakanafungwa, barafunzwe pe. Ariko nabonye hariho sinzi ko ari ikigo hari cyo muri Kenya cyitwa KABS cyo cagize cyo kivuga cyavuye mu gacere kabisa kiriyamiriza sinzi ko n'ubwa leta y'u Rwanda ku ngingo yafashe, bisa nkaho iyo ngingo yaje kubicira isoko, sibyo? Ico kigo cyanditse kivuga ko inyuma y'aho u Rwanda rutangarije ko zimwe mu nzoga zabo zidakwije ngo ubuziranenge nko cyeme mu Rwanda bakoresha, nabo baciye basubira gufata za nzoga bazikora muri sinzi ko bayita muri laboratoire sepa, barazipima kandi mu by'ukuri basanga izo nzoga zirakwije ibisabwa, nta kanenge zifise. Rero bibaza kino kibazo, kuki u Rwanda rwahisemwo kutwononera isoko mu gufata ibimwe mu binyobwa byacu bakavuga ko bidakwije uburenganzira. Aha rero ngomba kuhaza ngiruko mu bisanzwe, sinzi nimba kino kigo canke izindi societe zo kwitwarira u Rwanda ingene vyogenda, sindavyibaza. C'est vrai u Rwanda rwari rufise uburenganzira bwo guhagarika bijya binyobwa byaba babitanga ninjabuka ibikorerwa mu bindi bihugu canke ibikorerwa mu gihugu iwabo
barafise uburenganzira bwo kuba bo bihagarika ku butaka bwabo. Mugabo batabisize icyeyi ngo nuko ngo bidakwije ubuziranenge, sivyo? Ivyo c'est normal. Mugabo guca baza ngo byose ngo twasanze byonona magara y'abantu, c'est autre chose. Hano hantu harimo ikintu kinyegeje inyuma, kubera ko ibi binyobwa hariho n'abandi babyihereza mu bihugu bitandukanye kandi atakibazo bibagirira bibateza. Ibi binyobwa n'abanyarwanda ubwabo bari babyihereje imyaka n'imyaniko bitigeze bibateza ikibazo. Mugabo uyu munsi byaje kuba ikibazo gikomeye ku banyarwanda. Bigenze gute? Hari amakomante nako ndabona hatandukanye, hari abo twavuganye kandi mu by'ukuri naje gusanga bisa nabyo. Henda kwereke mu Burundi hariho n'ubu biracahari City Vebye, hari inzoga bahagaritse n'ubu zigihigwa bari gufatanya mu by'ukuranwa n'amategeko. Je peux citer inzoga imwe muri zose, Sapporo. Ko Sapporo niyo bari bapibliye gose kabisa, gose iramenyekana. Mugabo hariho n'izindi zahagaritswe bitewe nuko zidakwije ubuziranenge nkoresha iterme, sivyo? Ariko kandi hariho n'izahagaritswe atari uko zidakwije ubuziranenge, warubizi, kubera ko abenegihugu baziyahurirako zirazimbutse, mugabo bagaca bazinywa batafunguye. Imibiri yabo ntishobora gusiporta iya alcohol nari yandi manuzinya arimo. Ubwo usanga ari abagabo mbugwa wa wundi zabakonye, kubera ko bazihereza batafunguye kandi ari inzoga zikaze cyane. Ndaze n'abantu bapfuye bishwe n'izo nzoga, barapfa pe barabahamba kubera ko baziyahurirako batafunguye. Bariko bavuga bati rero igikorwa FPR Inkotanyi yakoze mu Rwanda cyo guhagarika ziya nzoga ndetse no guhagarika ziya nganda, ati ni cyiza ku banyarwanda bitewe nuko leta y'u Rwanda cyangwa se FPR Inkotanyi babonye abanyarwanda batakironka ibifungurwa bibahaza, ntibakironka ibyo bafungura byotuma bihereza zijya nzoga. Aya n'amakomantere y'abamwe n'abandi si jewe nabishigikira. Nabishigikira. Non, c'est pas le Rwanda qui ont dit ça. Wanashaka se n'abanyarwanda n'aba étrange bavuga bati, yatuma avuga ati mu Rwanda turabona ko atamfungurwa zikwiye abanyarwanda bo kwihereza zotuma banywa zijya nzoga dufatiye ku makari zifise. Ati rero turazihagaritse iwacu mu Rwanda. Mugabo apana guca baza ngo ntizujuje ubuziranenge. Ikindi kintu ngiye kuvuga ko nigiki mu bisanzwe, ndakwereka kino kintu kumbure n'abadukurikirana baze kucyumvirako, sindacinjirako cyane. Bibaye ngo mwanzo kwiza ko mu biganiro byo hanyuma twatanguye kubona mu Rwanda haduka ama incendie, sivyo? Imiriro iyadukiza. Harahiye amahinguriro arenga 2 ahingura yawurute, sivyo? Mu nyuma harahiye wanashaka siniko gitinguro cyangwa uruganda rukora ibisuguti, wanashaka harimo n'imiteya y'abashinwa. Ibyo byose byarahiye. Muri Rwanda ruteye imbere rufise indege za kizimyamoto, rufise imodoka za kizimyamoto, mugabo ntibigeze bashobora kwa bozina. Nyuma hugawe n'inganda zitari nke z'abanyarwanda, sivyo? Sinzi nimba bino bintu two bihuza. Est-ce que système ya FPR Inkotanyi nta bantu runaka yo birikira visa yo bigomba kugabanya akanyaro bitewe nuko badugije ibitugu bisunze ubutunzi bafise? Sinzi sinuhateba cyane. Mugabo kimwe cyo umwene gihugu mu Rwanda mu by'ukuri nta ngamba nimwe irikirafatwa kugira ngo umwene gihugu yoroherezwe. Abanyarwanda bafise baricari ko je tino yavuze ngo kari nyuma ngo karahine ngo nibicere ngo barindire. Hariho ni commentaire nabonye ngo burya no kugukamya kwa amazi ntago bizeye kuko ari kuyakamya bisanzwe, ubwo ngo bazoje kuyarekura ngo abashyizemo aside kugira ngo bapfe byoroshe. Byafise muri commentaire. Voilà nivyo birashoboka. Byiringiro Saraf
yanditse ngo ninde wakubeshe ko dushonje bro uzahagere urebe. Sinakubwiye none. Bo en fait wowe uvuga ko mudashonje kumbure ko ushobora kuba uri muri babandi iyo bahaze baca bavuga ko Rwanda ruhaze. Ariko turafise ama video menshi y'abanyarwanda bari kubararira babogoza. Batakamba bishwe n'inzara. Ndafise ama video y'abana mu Rwanda bagwaye kwashi bariko bahabwa ubuye. Apana bya kera 2026 batonze ku murongo bariko bahabwa ubuye kubera kwa shorkor. Mwene wacu ariko avuga ko badashonje. So sinzi sinovuga mvuze novuga byinshi kuri ibi by'abanyarwanda. Nukuri pe. Sivyo? Hari ahantu amazi mu Rwanda ubu ari umugani. Kabisa. Ubu bariko yoranga ibiziba. Ari umugani waje kuyora ibiziba. Yego. Urumva? Akaba ari byo batekesha. Akaba ari byo bananywa. Hari ibintu twakora kera tukiri abana tukiragira. Narabaye umuragizi w'impene zo muhira ariko. Ziyo twarigana abantu twaja muri ubuzi twanyoterwa twabuze ahantu hari amazi meza. Uzenya twabikora. Twafata impuzu twambaye. Tukayisheje amazi tukakwegera kwa amazi. Ono gukora mu bushafu. Ego kabisa. Wasanga niyo mpuzu yawe mazi n'ibitana na mesi. Ego kabisa. Niyo system bamwe nuwabimbwiye ari mu Rwanda. Ati niyo ubu niko tuko turabigenza kugira ngo turonke amazi yo kunywa. Ni kuko n'abanyarwanda bake bafise capacity yo kugura ibido y'amazi y'amajana 5. Ni bake cyane. Urumva birababaje cyane. Sinzi mwenza ko afise icyo bivugako. Sino jewe kuri sije vraiment mvuze sinumva ko noheza. Mwenza Présent. Sinzi ko ufise icyo bivugako. Amakuru make nakivuga ko babwira nti burya ico botahura ni kimwe abanyarwanda banyere ubwabo barazi bati twebwe mu Burundi dukora ibitandukanye byinshi cyangwa ngabo Burundi na cyane cyane ibifungurwa twebwe twabahereza zari bitari biki hari ikindi naco no babwira Rwanda kikiri igihugu cy'abanyarwanda caragurishijwe kabisa hari abanyamitahe bamaze kujana imitahe hariya mu Rwanda. Abo rero nibo bavuga bati twebwe turagomba gukora ibi n'ibi bagacagerageza kuramba genda cyane kizo cyo matuga cyo gusanga ari hinguriro rigomba rishyigweyo cyo guhingura amatomati kugira ngo baronke itomati bahingura azishoye uko nyene zidahinguye urumva kibazo bashavuga bati taringere tugira bene gihugu kuko kibazo kugira ngo bene gihugu baguri zihingu muri ya ntumbero yabo bavuga ngo made in Rwanda. Mukira wa mbere umva citeza ko umunyarwanda nyene imbere ko abishora hanze. Exactement. Muri make rero nivyo hamayo mandazi y'amikate bidagira bivuga hashobora kuba hari urundi rushamwe cyane rwa FPR nyene kuba gubatse rugomba rusohora iyo mikate adusore ku isoko. Iyo yindi nayo yotuma ari mu kongira gati ntabakiya tworoka reka tugire ibi tuvuga bihinguye neza bizoshaka kwisoko ugasanga ariko yategurwa kabisa ni ukuvuga ikindi kintu naco novuga kuri ikijanye n'amazi ikijanye n'amazi burya mu Rwanda reka sukuvuga amazi yarakwiragiye hose ngo arabo oya ahubwo baridandaje mu kuvuga neza igihugu cyabo barabibafashamwo uko byagenze ije bangombwa tuzokora ikiganiro kijanye navyo barabahenda abantu bababwira ngo igihugu cy'u Rwanda gihagaze neza kumbe caraheze kabisa. Niba kujya ko umuntu ashobora kugenda agashariza inyuma mugayinji ndari munza agasanga nta ndebe kabisa. Mugiye rero mu gihugu hagati uretse barabara nyene ragiye baragira barashaka nyene ugiye mu gihugu hagati usanga abantu baremvye bitego rero ivyo no babwira kuri ico nibamenye neza ko amakuru tayaronka ngene igihugu cyabo kimeze yuko ivyo bavuga ngo kirateye imbere atari ko biri ahubwo gitejwe imbere n'ifashanyo bahabwa kabisa atafashanyo nta Rwanda rero kandi u Rwanda nago burishima kubera gwiba muri Kongo biramaze kumenyekana ivyo rero iyo bariko barabaha ibihano hari aho bice bigenda bigafata
imaze kubafata biba birangiye nubamenyesha yuko n'igitoro mu Rwanda cyakiwe ivanye nuko Qatar tegifiseyo y'amadepo yayo. Amfete mu Rwanda ngo ni igihugu ca kabiri muri Afrika igitoro kizimvye. Tawumva. Rero no kuvuga rero bobo ntibadutwenge twebwe batwenze igihugu cyacu. Twebwe twaramaze kuba abantu tumenyera kugira mu bukene. Bijya bike tukajya amakare. Kabisa. Bakari by'iwacu. Neza cyane. Hari abadatangura yuko muri ibyo bintu turacamo kubidukomeza ugasanga bo ari mu bakumenga muca w'abantu Rwanda kuko ariko ataka kucu Rwanda niba abantu usanga atagira amakuru ahagije y'indani twebwe mu makuru y'indani umwere gihugu afuma rimwe ku munsi muga kabironka na cyane cyane gihugu bararima bakimbura ariko bo nabo bafise ikindi kibazo kigoye cyane kuko nimba wimbuye urashobora gutacubijya kuko uronke liberté yo kugira ivyo wimbuye wewe nyene kabisa barategeka ati nibi bije ngaha bigenda basanga niyo biri mwenza reka ndagushimire cyane. Allo sinzi ko mwaje gutanga ikimbiro cyane kugira ngo dushobora ko twoja mu commentaire cyangwa twakira indi mirongo ya reka se numariza gatoya no kuvuga bimwe mu byo bavuga mu Rwanda ari byo bibeshera kugira ngo umbe ko abanyamikaye bojayo voilà igihugu cyabo neza ariko mu byukuri mu bakene mu bandi barimo murakoze cyane Mwenza ndagushimiye cyane Mwenza urakoze cyane nibaza ko tugumana hafi ko tugiye kureba mu commentaire hari abashobora kuba babaje ikibazo bigusaba ko wishura ugumane natwe bazo umyarutsa yego nuko reka tujye muri commentaire ubwo ndazi ko ari benshi babajije ubwo turaza guhera inyuma kugira ngo ndazi neza babajije ibibazo nabumvise ibyo tugiye kuvuga mwanya ngo bon iyi ni inyunganizi ngo barashonje kuko indya twarira 2550 y'u Rwanda nasubiyeyo zigugwa ibihumbi 3 narinze mvayo atamazi yo kwirobine kandi namazeyo 2 jours uwo avuga ngo ntibashonje yigize inkana nyamara iki ni Daniel ngo mu Burundi ngo tubarusha amazi gusa basa nako karakwiye ucugeze aho nyine nako karakwiye tu nimba menga noisime no commentaire ngo ubu mu Burundi muturusha amazi meza mu baturage kweri mukomeze kwitera ijeka ariko ukuri murakuzi namwe yego ukuri turakuzi ngira ngo tuzi ko atazi yes ndabakunze cyane ku makuru muri ko muratanga uyu munsi n'amakuru y'ubusesanguzi bukomeye mubandanye musesa agatabi ka FPR Inkotanyi hello BFO mbateye yambu cyane bavandimwe ndabakunda cyane byimazeyo turi kumwe gatanu mukomere cyane ngabahutu bose baciya kenge ibyo bari barise systematique selection killing change punguza mjinga mukomere cyane abo bazungu bafasha Kagame kumengu abo bazungu bafasha Kagame kumena amaraso y'abakongomani gukorana na Kongo siho bokunguka kuruta gukorana na Kagame cyane ibyo commentaire wasomye ari suite yatangiye ngo ibiganiro byanyu ni byiza cyane acagira ati muvandimwe hari ibyo mutari kubona biri gukogwa mu Rwanda ibinogo birimo kuboneka mu Rwanda uyu munsi byari bihari muri 1994 mu ngo nyinshi z'abatutsi ndetse n'imambo ubundi ngo zari zo kujugunyamo abahutu bose baciye akenge abize ibyo
bari barise systematic selection killing cyangwa punguza mjinga. Hatari. Agize ngo nta kundi bivanye n'ibihe hamwe n'amasaha atandukanye mbyutse nsanga ikiganiro kirembye. Amahoro cyane Mr Bosco hamwe na MC Benita, hanyuma ikiganiro naco ndaja ku gisubiramwo. Merci beaucoup. Ngo mukomere cyane mbonera kure mwebwe na Apotre Mbayahaga n'abandi benshi muri ku rugamba. Ziriya nyenzi za Sarambwe ntacyo zizageraho, abantu 50 gusa nibo biteguye gutera Burundi. Nababonye mu gashyamba kabisa. Kuvuga iriya reresi ya Red Tabara. Brenda ngo sari bantu banje ndabahaye mwiriwe mwirambire cyane turambane. Ubuzima bubi ntibarabubona buriya. Akari nyuma karahinda. Utwenga kabi wasamye kakarongerera mu kanwa. Baradutwenza igihe badufatira ibihano, none raba nabo bibagezeho. Isi nisakaye uwari wese yonyage kabisa. Jetri nawe ati mukomere cyane mundamukirize musesanguzi mwenza uti Jetri aragutasha. U Rwanda nago mubambwirire uti wavuze ko akari nyuma gahinda ajume ko nibarindire umwanya uzovyerekana neza cyane. Musesanguzi Benita mu Ruyigi ndabumva gashinge sinkura kuri BM4 please. Merci beaucoup. Twiyamiriza imigwi y'ibisuma wa Red Tabara n'umunwa rumogi Pamela ibisuma bari kumwe ni nzabampeba. Okay. Mirirwa amahoro Musesanguzi na Benita. Yes, abandi baturamukire cyane. Nibo twatanguranye ikiganiro mukomere mu Rwanda turabumva BM4. Merci beaucoup. None ntasho birashika ikabatsitaza oya ntidutsitaza kabisa ngo banatunezera. Imana ibahezagire ku bantu baturamukije bose. Yes, ubwo rero ndashobora gushimira cyane Musesanguzi mwenza ndagushimiye cyane. Nibaza ko atakiri ku murongo mwenza. Ego. Ndamushimiye cyane nubwo yavuye ku murongo ubwo araza kubyumva. Ndamushimiye kabisa nongera nshimira nabo Musesanguzi kuba mwadutaramishije muri mwanya kugira ngo mushoka mutuyagira n'ibindi ko biravugirwa hano iwacu mu karere kugira ngo abantu muri kano karere kacu bashobora kuba botahura ibiko birahabera. Rero kashimiye namwe mwese makomeje kubana natwe muri kino kiganiro mugafata umwanya wanyu mukatukurikirana. N'abadusigiye like ndabashimiye cyane, bagize commentaire, abatanze inyunganizi ndetse n'ababajije mwese ndabashimiye cyane. Naho utaha mu bindi biganiro byo ku munsi w'ejo, bw'ijoro ryiza, mugire aho mwubahwe. Ciao ciao.